filime yanje kugira ndayita ibihe narayanditse ndayisobanukirwa mbona ko noyita ibihe kuko burya mu buzima harabaho ibihe byo kuryoherwa gutwenga hakabaho n'ibihe by'umubabaro. This is Sunday Umoja TV. Bwa Miss Yose duha tubabwira byo biganiro biryoshye cyane. Ama interview y'abakinyi b'amareresi abaririmbyi banini Hazimana. Muri kuri mic murabona muri kumwe na Diama kuri camera muri kumwe na Ngege. Murabona ko dufise umushitsi ngaha. Umustar tuzi umustar amaze iminsi abica bigacika muri industry ya cinema ndundi amareresi mu Burundi. Eka avanye ko tubwana byinshi tumaze tumuhe karibu abanza twidondore hama cyo tumenya ibindi bitandukanye. Karibu sana widondore. Murakoze cyane. Akazina kanje nitwa Ndayizeye Donat, abandi bakunze kunyita Dodo. Ndayizeye Donat. Ndayizeye Donat amaze iminsi aboneka ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ku bintu byerekeye amareresi. Ntizuzi ko ariko akora ibintu by'amareresi, ntizuzi ko ariko akora indirimbo cyane cyane ibyo bintu twari tujye kubabaza ibyo babimeze gute. Ndiko nkora ireresi yitwa ibihe, vuba cyane iraja ahabona, abenshi bazoja kuri YouTube bazoyibona canke bazoza muri lancement yanje bazoyibona. Mbe ibihe washize kuvuga ibihe filime yanje kugira ndayita ibihe narayanditse ndayisobanukirwa mbona ko noyita ibihe kuko burya mu buzima harabaho ibihe byo kuryoherwa gutwenga hakabaho n'ibihe by'umubabaro. Rero iyo filime yanje byose biravanze, niyo mpamvu nayise ibihe. Mbe muri iyo filime yanyu ibihe Donat tuzosangamo abastar n'abaye bastar mu Burundi tuzahanze tuzi babakinyi b'amareresi mu bamarakinanye muri iyo reresi. Ndivyo byose abatabazi uwo munsi kuri lancement officiel tuzoze tubarabe ivyo byamamare tubuha tubona ku ma réseaux sociaux ku ma television muga tutarabona. Mwiyo reresi yanje abantu bayikinyemwo hariyo Fanny Lavine, hariyo uwitwa Dani, hakabaho na Liva. Abo bose bari mu bantu twakinanye muri filime yanje bazwi cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Okay, Donat, iyi filime yiwanyu mumaze iminsi mukora byo byose iri ku rwego kanaka rushimishije ku buryo bwa sinema kugira mukore sinema kuva mu ntango kugira iheze ama interview ama conference de presse ama lancement officiel ubwo buryo mufise management canke nimwe mu isoko. By'ukuri mbaje ikibazo gikomeye. Jewe filime yanje mu kuyikora nta buryo nasavye hirya no hino, no buryo bwanje nakoresheje kuko ni kimwe mu ndoto zanje. Ndakunda filime, niyo mpamvu nagenda kina mu filime atandukanye y'abandi, ariko mu nyuma mbona ko bikenewe ko nkora filime yanje. Rero Imana yarangiriye neza, yarampaye uburyo ndayikora kandi nizeye ko ntazocika intege, nzobandanya. Eske byo byose usizemo umutaye mu kintu wisofye cyane cyane ugashira umutaye mu kintu wawizeye kuzokwimbura kuri we niwe muri sinema mu Burundi. Nubwo ntaba ndiko ndimbura no munsi, ndizeye ko ejo ari heza, ndizeye ko no munsi abakinyi b'amasinema mu Burundi tuzotera intambwe natwe tukagira aho dushitse. Mbe intambwe y'ubu imeze gute? No munsi turacyacumbagira ntaho turashika, ariko vy'ukuri nibaza ko muri kazoza bizogenda neza. Mufise groupe yiwanyu canke c'est-à-dire muze nka groupe mugombuze bimwe bitangwa ama club canke ama société y'abakinyi b'amareresi canke muvuga ati n'organize filme nanditse filme nanditse histoire scripting ngiyo abakinyi canke ndatora hari hino hiyo. Oya, nta groupe turimo nta na association dufise, ariko kimwe gusa abakinyi b'amafilme mu Burundi turafatana mu nda. Jewe abakinyi bose twakoranye ntawe nigeze nsaba ngo dukorane yanyankiye. Ico ni cerekana yuko dufatana mu nda. Narababwiye ko nifuza ko dukorana filme kandi bambereye intwari n'intwari kazi, barabimpundiye baraza barabimfasha. Tugarutse ku filme ibihe yabaye gutwaye iminsi ngaha turetse uburyo. Yantwaye indwi yose. Indwi gusa. Ego. Biraheze. Ego. Ndumva murumva yuko
ari umuntu akora umukozi akora mu ndwi imwe guheza filime mu ndwi imwe si ibintu bishobora bose ni ibintu bisaba umwete ishaka ukihanganira uburuhe ukihanganira inzara byose birashoboka eske mwebwe muri ko murakina amafilme ku materrain hirya no hino kuko tuko turaraba muri nkuko bavuze mu Burundi rerese ndundi irimo akantu katarahinyanyuka eske ku materrain nta ngorane muhora stadire mu challenge ibibazo babantu aho mukinira bimwe ni ibibazo duhura navyo hari igihe tujya gukinira mu matsi y'abantu tukabona ko bibagerageza by'ukuri kandi nivyo hari igihe umuntu mutira inzu ukiniremwo filme akanka kukwangira kubera nyene bivanye n'ubucuti mufitaniye mugabo burya kwirirwa mu rugo rw'umuntu uri kurakora filme usanga ari ibintu bitoroshe hama hari igihe ubona ko bikenewe gufata maison de passage akaba ari ukorera naho usanga uburyo ari burebure kubera ko akunda taho turashika cyane cha dusanga atavyo dushobora kenshi kuko filime uno munsi aho ukiniye ejo sihuja bisaba ko tugenda turatandukana igihe tugenda ruguru hari igihe tukinira ngaho Bujumbura aho hose bisaba uburyo kandi n'abakinyi urumva mwirirwanye bisaba ko ubitaho ukaba deplacer ukabagura ico bafungura rero usanga bitoroshe ariko kubera turiko dukora ivyo dukunda kandi twiyumvamwo turagerageza. Okay, twizere ko nkuko bitubwiye yuko agerageza yitanga twizere ko iyo filme ibihe ije itabyorosha mu mareresi yose tumaze kumubona mu gihugu cy'u Burundi. Donat muri mu mwanya tubasabe yuko nimba hariho zindi filme canke ama réseaux sociaux bamukoresha tubibwire abakurikirana Sandi Umonye TV ndetse n'abafana biwawe bose bamenya ati cinema amareresi ya Donat dushobora kuyasanga aha n'aha amazina ma réseaux sociaux yiwawe urumva. Amazina ya filme yanje ushaka kugenda kuri YouTube yanje yitwa Gateka Films aho ni ushobora kuzosanga byinshi narakinye amafilme atandukanye kandi by'ukuri n'ubu ndabandanya bazogenda barahakura ibyanje byinshi. Gateka Films irabariha account ya YouTube oya ntiratangura kundya kuko ndashari muto cyane. Okay, murumva yuko ariko araza ibikorwa ni byiza cyane ibiza kuko byose bizanwa n'ibikorwa utari kurakorana na kimwe ushobora kuronka me uri kurakora ni kujye nyene byose biguma byinjira. Donat dusabe akaja mu kanyuma n'atara kanyuma kuko neje dushobora kugaruka ngaha ubwire abakunzi bawe bagukurikirana kuri Gateka Films ndetse n'abakurikirana Sandi Umonye TV. Ndashimiye abantu bagerageza kunkurikirana by'ukuri narabonye ko mfise abantu ndakunzwe narabonye ko nkunzwe rero hamwe n'ivyo n'ubutato baragenda kundaba agenda agire subscribe arabe ibiri kuri YouTube yanje Gateka Films no munsi azogenda arakora byinshi byanje. Aho sio kuri Gateka Films muzohasanga ibintu vyiwe byose bikorwa vyiwe byose tubandana tumwifuriza gutera imbere tumwifuriza chance imigisha kuri film agiye gusohora izo mushikane ku level asha izo muhi note hose mu mpande zose yaba kuri YouTube canke batanga ama sponsor nkabo nibo tuba dushaka ababosi wacu bazo kuma baduteza imbere tuba dusaba abakurikirana Sandi Umonye TV kubanda yamukurikira mugira ama subscribe sidire ama abonnement ndetse n'ama comment tubandane tumenya ibiganiro duko turakora mutibagiye kuri Gateka Films. Ciao.